Ethiopia iriteguye itora rusange n'ay'abadepite hazaba ku itariki 21 y'uku kwezi kwa gatandatu. Ejo Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yarahiriye kuzagira Ethiopia inkingi y'ihembe rya Afurika. Bamwe mu batuye mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire Abidjan batangiye kwishimira ukugaruka mu gihugu kwa Laurent Gbagbo wahoze ari perezida yakuwe ku butegetsi mu 2011 nyuma yo kwanga kwemera ko yatsinzwe amatora bigateza intambara. Muri Amerika, Perezida Joe Biden arashyira umukono ku itegeko rigira itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu umunsi w'ikiruhuko. Iyi tariki yizihiza umunsi ubucakara bwaciwe burundu mu gihugu. Minisitiri w'ubuzima wa Guinea Remy Rama yavuze ko yiteguye gutangaza ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu ko icyorezo cya Ebola cyarangiye mu gihugu. Naho ibuye ry'agaciro byemezwa ko ari irya gatatu mu bunini rya diyama ryavumbuwe muri Botswana.